ibihe byiza gusumba. Nitubiraba inyuma yacu, tubiraba hehe? Imbere yacu. Inyurabwenge. Duhomba kubwo gutinya kugerageza. Inyurabwenge. Uje witondera barya abantu bakurondera ari uko bagukeneye gusa. Inyurabwenge. Abantu bamwe batera imbere kubw'ibyaha bakoze, ngo abandi nabo bakazamuka canke bagatunga kubw'ibyiza bakoze. Lo paradoxe. Inyurabwenge. Iyo ubonye ikintu kiryoheye amaso yawe, uzugira n'ubwoba ku rundi ruhande. Inyurabwenge. Kaze mu kiganiro Inyurabwenge. Inyurabwenge mugitegurirwa na Claude Kamarade, mukagishikirizwa na televiziyo Umuvugizi. Inyurabwenge. Abakunzi ba William Shakespeare muraho? Muramuzi mbega? Abakunzi b'icongereza baramuzi cyane William Shakespeare, kubera yuko arabwa nk'umuntu akomeye cyane mu rurimi rw'icongereza. Mbere bavuga yuko ari sekuru w'ururimi rw'icongereza, kugira no mu gifaransa bavuga ko Molière ari le père de la langue française. Molière icongereza naco gifise William Shakespeare. Uyu William Shakespeare baramuzi cyane nkako avuka muri Angleterre, yavukiye mu Bwongereza. Ico abantu benshi bamuzi ko ni filime yiwe Romeo na Juliet. Muramaze kubona filime Romeo na Juliet yanditswe na William Shakespeare? Ndazi ko abenshi bamaze kuyiraba, kandi ni filime nziza ivuga ivy'urukundo. Sivyo nagombye kugaruka ko uyu munsi, ariko tuzakugaruka cyane ku majambo yaranze Shakespeare. William nawe akaba yavutse mu 1564. Yaranditse byinshi, ariko yagiye kwitaba Imana mu 1916, afise imyaka 52 yonyene. Bamuzi rero muri byinshi mu bijanye n'indirimbo. Yego yaranditse indirimbo zitari nke, n'umunyamuziki niko, ariko kandi ibitabo byinshi yanditse. Abantu bamuzi ko, ndazi yuko ntagiye kuvuga byinshi kuri we, abagize la littérature française baramuzi cyane William Shakespeare. Uko kumumenya rero byo ntangaza cyane, hamwe ntogaruka ku majambo y'ubwenge yavuzwe na William Shakespeare, umuhanga canke sekuru w'ururimi rw'icongereza. William Shakespeare rero yaravuze ati, kwitega ibintu runaka niyo nkomoko yo kwibabariza umutima. Kwitega ibintu runaka, kwama witeze ikintu kanaka, ushobora kuzokironka bikaba byiza, mugabo yita kironse yabaye intango yo kwibabariza umutima. Ariko bitavuga yuko tutagomba kurondera ibintu runaka, mugabo kwama witega yuko icuri kurarondera gishobora kuboneka canke nikiboneke. Yarongeye rero aravuga ati, buri umuntu wese uzomutega amatwi, ariko uze wemere bike kandi wivugire bike. Umuntu niyavuga uramutega amatwi, ibyo avuga byose uvyumvirize, ngo ariko muri ibyo ariko aravuga wemere bike, ariko nawe nguca wivugira bike. Uwo ni William Shakespeare. Yarongeye kandi ati, uze wirinde guca urubanza. Uze wirinde guca urubanza, kuko tuzi ico turi uyu munsi, tuzi ico turi cyo, ariko ntituzi ico dushobora kuba cyo ejo hazoza. Birakomeye cyane. Iyo uzi kuri umuntu, niko yabivuze, ngo iyo uzi kuri umuntu w'imbuto, ngo ntutinye aho wotabwa hose, kuko uzomera. Bagutereye mu murima uramera, bagutereye ku mabuye uramera. Ahantu hose baguterera ntuzutinye gutabwa. Rero nimbuzi yo kuri umuntu w'imbuto, aho bazoguterera hose uzomera. Amajambo meza yavuzwe na William Shakespeare, umuhanga canke sekuru w'ururimi rw'icongereza. Aragira ati, niba udakunda ikintu, basi urondera umutima wo kucubaha. Aho hari ikintu no hashira n'umuntu. Ushaka kudakunda umuntu,
rimwe nababwira ahaheruka ntishobora kuba ufise umutegetsi agutwara mugabo uyo mutegetsi we ntumukunde mugabo naho utamukunda ubwirizwa kumwemera kuko ni umutegetsi wawe. Urumva ibi yavuze William Shakespeare birasa iyo udakunda ikintu burabasi ucubahe. Hari ibindi yavuze ngo intwari ntizipfa, nawe nyene ni intwari. Ubona ko amajambo yavuze twinye tuyagarukako. Hari ikintu William Shakespeare yavuze ati ntugakine n'amarangamutima y'umuntu. Ntugakine n'amarangamutima y'umuntu. Umuswa canke ikijojo ca mbere nujya muntu aduza amarangamutima y'umuntu ariko atiteguriye kumukunda. Ibi bintu birakomeye cyane. Ni impanuro ku bahungu n'abakobwa. Iri jambo ni ryavuzwe na William Shakespeare mugabo daraba rwose ugwaruka rw'uyu munsi. Abahungu n'abakobwa usanga babwirana amajambo y'urukundo mugabo rimwe rimwe ugasanga ayo majambo ntava ku mutima, ariko ubugenda narababwiye aheruka ububasha ubukuru bw'ijambo. Ijambo umuntu abwira umuntu ndiko ndabisigura nababwiye nti urabe neza iyo uriko uravuga ijambo ryawe rijana n'impwemo. Rijana n'impwemo. Impwemo nazo niwe muntu burya no muntu iyo avuye mu buzima bavuga yuko yatakaje impwemo zahagaze. Impemu niwe muntu. Wewe uvuze ijambo rero rijana n'impwemu. Nuko kuvuga yuko n'ikimenyetso cyuko iryo jambo uvuze rirafise ububasha bunini ya cyane kuyo muntu ribwiye. Iyo rimubwiye rero ukinisha amarangamutima yiwe biba ari ibintu bibi cyane. Biba ari ibintu bibi. Ni nka kurya umuteye icumu canke ibyo bivuga kuvuza ijambo ribi. Mugabo iyo ubwiye ikintu umuntu utari kuratekereza ko uburi kurakinisha amarangamutima yiwe. Abahungu babwira abakobwa ko babakunda mugabo ugasanga by'ukuri nibijandi no gukina je t'aime ma chérie, ariko ugasanga muri we ibyo bintu ntabimurimwo. Nakagohera iri jambo numva rikomeye cyane yavuzwe na Shakespeare William kugwaruka. Bwira umuntu ko umukunda mu gihe bivuye muri wewe. Ubundi iryo jambo ubwira umuntu bitavuye muri wewe wabaye ikijojo, wabaye umuswa kuduza amarangamutima y'uyo muntu ariko bitariko biva muri wewe. Akagohe rero gakomeye cyane kurwaruka rubwirana ndagukunda kandi rimwe rimwe bitari mu mutima wawe. Ni bibi cyane kandi ico biba nico kizogaruka mu buzima bwawe. Uzobona ingene ejo bikugarukako kubera ko y'amajambo bagiye uravuga hatava ku mutima. Nimubikinishe bagenzi ibijanye n'amajambo mubwirana mu rukundo. Hari kindi yavuze William Shakespeare agize ati ubujojo yega yemwe niko bimeze ati ubujojo yobugeranye n'umuvumo w'Imana ku bantu baciye ubwenge. Abantu bari baciye ubwenge mugabo bakerekana ibisa n'ubujojo. Muri nk'umuvumo w'Imana niko abivuga William. Niko abivuga. Kumbure nawe uvyumva ukundi mugabo n'amajambo kuri ubu biyumviriye ko ubujojo hakubana hakubona ngo ikijuju giciye ubwenge, ikijuju cize wobona iki. Nayo babwiye kenshi no munsi William Shakespeare abigarukako. Hari ibindi yavuze ngo iyo umuvyeyi agaburira umwana wiwe bose baba bariko baraseka, baba bariko baratwenga. Igihushane iyo umwana agaburira umuvyeyi wiwe bose baba bariko bararira. Iri jambo muryumve neza arivuga harya ubwa mbere ho muraryumva yuko umuvyeyi agaburira umwana kiruyoya kiri muto ibyo nibisanzwe. Mugabo ngo iyo umwana agaburira umuvyeyi aho ni mu gihe abamaze kugira mu zabukuru abariko arasaza batakishobora kwitamika ngo keshi ico gihe bose yabo uwo muvyeyi yabo uyo mwana baba bari mu kurira, baba bariko bararira kubera yuko umwana babazwa no gutamikwa n'umwana uwundi nawe ndagutamika wone uri kuragenda bose baba bari mu kurira. Niko yabibonye kandi biri mu kuri kuzuye. Hari kindi yavuze William Shakespeare agira ati amadayimoni yose ari kwisi. Amadayimoni ntabwo ari mu kuzimu, amadayimoni ari kwisi. Kwisi amajahe. William Shakespeare yarongera avuga ati umunota umwe wihuse uraruta amasaha 3 atevye.
iyo uri mu kintu kimeze nabi, iyo uri mu muruho w'ubuzima, iyo uri mu ngwara, iyo wabuze uwawe, iyo hari ibintu byinshi bikugoye, amasaha 3 kugira ngo ubone araheze. Mugabo iyo uri mu munezero umwanya mutoyi ubona amasaha yigiye imbere, ni byiza cyane. Ibi rero ni kuyabibonye. Mugabo bimeze uko kandi kimwe nababwira, ibihe bibi bishobora kuza ku muntu kumenya kuvyifatamwo gushika ico gihe cyavyo kirenganye. Muri bakire kiganiro muracibuka, nzokigarukako kuko birahambaye rwose cyane kugaruka guyo munsi aho utazi. Birugora cyane kumenya kuba mu bihe bigoye, ibihe biza nk'ibihe bibi. Birarengana monsherami, birarengana. Ibyo bifise umwanya wabyo, reka gutinya ne papere. Ibyo bihe birarengana naho biba biremereye. Urumva ibintu avuze yuko birahambaye ati umunota umwe wihuse uruta amasaha 3 atevye. Yaragize ati kunda bose ariko wizere bake, ariko wirinde kugira ugirira nabi muri bose. Uri kuvyumva? Kunda abantu bose, ngo ariko wizere bake, ariko muri abo bose wirinde kugira umuntu numwe ugirira nabi. Amajambo meza cyane yavuzwe n'iki gihangange mu rurimi rw'icongereza William Shakespeare. Chapeau bas à toi, monsieur. William Shakespeare yagize ati nta kintu na kimwe wo kungukira mu kutagira ico ukora. Turamara umwanya munini ya tugiye kuri beach, birakenewe, murantunga rwose, birakenewe. Mugabo ubunebwe nishobora kugungukiramo ikintu na kimwe. Koresha umwanya wawe neza, nakagoye atuvuniye twebwe urwaruka canke umuntu wari we wese. Nta kintu na kimwe ushobora kungukira mu kutagira ico ukora. Mugabo ifite ico ukora uko kimeze cyose urashungukiramo. Ni kimwe nabwira abajene buno munsi, genda basufa mukora volontariat ahantu, uko wirirwa wicaye, genda ukore volontariat. Ubufasha bushake ariko bavuga, genda ukora ivyo, uzovyungukiramo gusumba aho wo kwirirwa wicaye. Ko ico kintu gitoyi abandi basuzugura, uzobona ngene bikungukira ejo hirya yejo. William Shakespeare avuze ati ntukizere umuntu wigeze gutakaza ko icizere. Ntukizere umuntu wigeze gutakaza ko icizere, ngo umuhaye amahirwe ubugira kandi azoca kurangiza. Sinzi abakristo canke abandi bariko baratwumviriza ko ari uko. Kumbure jewe nkanje ukundi no vyumva, umuntu wigeze gutakaza ko icizere kubera yuko ivyo yagukoreye, wo mwegera mugasubira mugakorana ibindi, mugabo ukabugavye. Mugabo wundi agize ati ntumuha amahirwe kubundi yo kurangiza. Sinzi ngene mu vyakira n'amajambo y'inyurabwenge y'ubwenge yavuzwe na William Shakespeare. Numva umengo na kandi kaza nanje no kongera kubwo we yabivuze uko muhave namwe mugire ico mubivuzeko. Yaravuze kandi ati uwurizwa n'ubusa niwe azobabara cyane. Umuntu arizwa n'ubusa, abantu barizwa n'ubusa ugasanga ibintu mu buzima, ibintu bito ibintu taco bivuze biko birabariza, nibo bazobabara cyane. Si jewe, ni William Shakespeare. Yagize ati kijuju ca maciyizi nk'umunyabwenge, ngo ariko umunyabwenge nujya yiyumva nk'ikijuju. Yaragize ati nta mpamvu yo kugira igihe gihagije cyo kuryama ku isi, kuko hari igihe tuzoryama ubuziraherezo. Mumva, tuzoryama dusinzire nta kwikangura, nta no kwihindukiza, tuzoryama kabisa. Mumva, hajya hari igihe uvyibuka yuko uzoryama ugasinzira. Niko bivuga rero, nta mpamvu nimwe yo kugira umwanya wo kuryama ngaha ku isi, ko tuhafise na muto, kandi vyongeye tuzoronka uwundi mwanya ukwiye wo kuryama munsi y'ubutaka. Mugabo ni bimwe nababwira aheruka naho, wotinye kuzoryama iryo tiro n'ubutoba ariko avyifatamo neza mu mwanya afise ngaha ku isi. Nico gihambaye. Uyu mwanya muto dufise turiko tugerageza kuwukoresha gute?
kugira ngo twitegurire ejo hazoza. Ibindi nababwira nti umuntu atinya ejo hazoza ni ikimenyetso cy'uko uyu mwanya none ubu atiteguye, atariko akibamwo neza nako ico gihe cy'uyu munsi. Yagize ati ntugapfishe ubusa urukundo rwawe uruha umuntu ataruha agaciro. Uri umuhagute d'abord ataruha agaciro, kumbura ushobora kuvyihendamwe. Mugabo Shakespeare agira ati ntugapfishe ubusa urukundo rwawe mu kuruha abantu bataruha agaciro, kuko urukundo rwawe ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. Hari amajambo akomeye kandi yavuzwe na William Shakespeare. Yagize ati amajambo yavuzwe ntashobora kugarurwa, rero witonde, wiyumvire, utekereze kabiri mbere gatatu imbere yo kuvuga. Rimwe abazungu bavuga tourner la langue avant de parler, bantu zungurutse ururimi rwawe imbere yo kuvuga, kubera ko ijambo ntirigaruka, ico wamaze gukora ntikigaruka giciye mu ijambo. Ari umuntu wamaze gutera iyo nkota aho musaba imbabazi, wewe wamaze kuyimutera. Itonde mu kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose. Birahambaye. Urakoze William Shakespeare, nubwo utakiri muri buno buzima, watubwiye amajambo akomeye cyane, amajambo y'ubwenge. Burya bemera Imana cyangwa abasenga bavuga ngo ni kwijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bwa mbere ngo nukubaha Imana. Nibyo birahambaye cyane, ariko kandi hari abantu Imana yahaye ubwo bwenge bakaduha amajambo y'ubwenge nk'aya anye ya William Shakespeare. Kwitondera ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Kwitondera ijambo ubwira umuntu. Yagize ati rero umuntu wese n'umutware w'igihe ciwe. Umuntu wese n'umutware w'igihe ciwe, igihe cyawe. Kandi igihe cy'umuntu ni ntasubirizwa, kirakomeye cyane. Uyo mwanya wawe nta wundi muntu agomba kukubera umutware w'uyo mwanya, ni wewe nyene. Ariko nkacangaruka rimwe nababwira aherukane, burya ibisuma sabantu bariko baratwiba badukoza mu mifuko gusa, sabantu bariko baratwiba batumeneye amazu yacu. Ibisuma kandi ni nabo bantu bariko baratwiba umwanya wacu. Muri kuvyumva, umuntu ariko arakwiba umwanya wawe, igihe cyawe, vy'ukuri uyo muntu numusuma atera gatarina, numusuma wikomvyo, kubera yuko uyo mwanya gutwaye nta namwe muzosubira guhurira. Abandi bagize bati umwanya n'amafaranga, je navuga ati umwanya ni byose. Nubwo mbere bavuze bati umwanya dufise mutonga hakwisi, abantu bawudutware, akutwara umwanya wawe, usigaranye iki ku mwanya n'amafaranga. Kandi aya majambo arahambaye ku muntu wese ariko arayumva. Uyo muntu agutwara umwanya wawe, nawe rero nube umutware w'umwanya wawe. Agize ati nta kintu kibi kibaho, ibyiyumviro byacu nivyo bihindurwa ikintu kibi canke ciza. Ibintu byose ngo ni vyiza, mugabo ivyiyumviro byacu nivyo bihindura ikintu kibi, ikintu bikagihindura mu kintu kibi canke ciza. Ivyiyumviro rimwe nababwira yuko umuntu, abantu benshi 80% ngaha ku isi batakariye mu vyiyumviro byabo, mu ntekerezo zabo. Mwene muntu yazimiriye mu bwenge bwiwe, mu vyiyumviro byiwe. Niyo bazimirira. Umuntu ntazimira ngo twamubuze naka ngo tumaze amezi 5 tumurondera. Harabo tubona mugabo bazimiriye mu vyiyumviro byabo, bazimiriye mu gutekereza kwabo. Ibyiyumviro byawe rero nivyo bigira ikintu ciza canke kibi. Ndakunda abantu benshi bashobora kubwirwa ikintu kibi canke bagakorerwa ikintu kibi, mugabo bagaca bugufi cyane bakagikuramwo iciza. Icari kibi bakagihinduramwo iciza. Ndagayira cyane nabo abantu babona ikintu kibi cabashikiye bakabona bakigira ikibi cyane. Ni bibi cyane kandi ivyo. Nkibi bavuga ati urupfu rwa bamwe ni gwiza, mbwa ku bandi ni rubi. Bagomba kuvuga iki? Turashobora kubura umuntu bikaba vyiza kuri bamwe kubera umuntu abavuyemo, bikaba vyiza kubera umuntu abavuyemo, mugabo bagira bati ajanye iteka, kubandi bagira ati ni bibi. Canke bikaba bibi kubera yuko uyo muntu yahora babaniye nabi,
abandi bagira ati turamuhombye. Bivana no kuvuga mu vyiyumviro vya muntu, mu ntekerezo za muntu, niyo umuntu tumurusanga. Niba wabaza uti kamarade ari hehe, kamarade ari hehe, none bashobora kubibaza ati mbega urihe, wa muntu we urihe. Ntibagomba kukubaza ngo dufate n'umuntu yahuye n'ikibazo kanaka, kabona yuko iyo muntu atari hari, ntaca kwishura ngo burya ngeze ngo muri Bujumbura rirare ngo naduze ngo hariya muri meri. Oya si ivyo, oyaye urihe, wazimiriye mu vyiyumviro vyawe. Birabaho gose. Yaragize ati umukobwa afata umwanya munini wo gukunda, agafata umwanya muto wo kwanka, mu gihe umuhungu afata amasegonda make yo gukunda, ariko kwanka bikamufata umwanya munini. Mwari mubezi abakobwa ngo baritonda mu gukunda, abakobwa bafata umwanya muniniya wo gukunda, ariko ngo mu kwanka bifata akanya gato. Igihushane ku bahungu, niko William Shakespeare yabivuze muri ano majambo y'ubwenge. Yaragize ati iyo uri mu mubabaro, abaza kukumviriza baba ari benshi, mugabo muri bo 85% baba bishimiye n'ibyakubayeko. Uri kuvyumva, uri mu mubabaro 85% barashimiye ibyakuba, ntibabikubwira mugabo ujya ngo barishimye. 10% bonyene ntaco bazobivugako, bazoba netre, bazihorera. Mugabo 5% bonyene nibo bazogufasha ibibazo vyawe. Ubibwira 100%, mugabo 5% nibo bazogufasha bonyene. Nakaye kamara kubibabwira, aho niho kwinumira. Kubera none uza kumubwira ibibazo nawe afise ibisumba ivyo. Ko narababwiye ngaha mwisi ntabwo uri hejuru y'abandi, ntabwo uri munsi y'abandi. Ni wahura ejo n'uwambaye niki nta kirato ufise ugenda n'amaguru, ubabare cyane ko nta kirato washoboye kuronka. Mugabo ejo ucuhura n'umuntu wewe nta nikirenga afise, uzovuga uti none bya bintu jeho basi nta kirato narose mugabo ndafise ikirenge. Ejo uzoba wagwaye mu mutwe ucuhura n'umuntu bagiye guhamba, uzovuga uti jeho basi nagwaye mu mutwe mugabo ndacari muzima, ndacariho. Uriya we bagiye kumuhamba. No kuvuga yuko nk'ubo buzima nimwe nababwira nti bawewe nta usumba kandi nta ugusumba. Yaba munsi yawe harabo zohasanga, haba hejuru yawe harabo zohasanga. Ntuzobonda umutunzi kubera yuko hejuru yawe hari abandi batunzi. Rero ndagishijemo kuri ijambo yavuze, kubera yuko abo bwira ibibazo nabo bafise ibindi, kandi si we wenyene, ahubwo rondera imbaraga, rondera inkomezi zo kuvyifata mu magabo. Ntuze kubiyagira abantu bari bo bose, ariko cyane ubiyagire wa muntu usoma mbike nawe mu gihe ubona neza yuko aza kugufasha mu bibazo vyawe. Nakojishijemo ubundi amajambo William Shakespeare yavuze, n'amajambo atomoye. Yaragize ati umushishito wuzuye ntutekereza cyane, ntiweyumvira. Iyo estoma yawe iri kwirakora cyane ngo ubwonko bwawe bukora gake, bukora buke buke, niko bimeze. Estoma yawe iri kirakora cyane, ubwonko bwawe ntibukora, kubera yuko ntibikorera rimwe. Aragira ati ubwonko ati ivyo bintu wowe ufise hiye wa estoma we ko ari byinshi, ibyo bintu birakurengeye. Estoma rero nako ubwonko bukaza guhangana n'ibiri mu mushishito wawe. Ico gituma abantu bagombye kumurikirwa kwisonzesha, bakamara igihe bitekereza ko mugabo banisonzesha. Sinzi ko ndabibabwira, nzibabwira mu kindi kiyago ingene kwisonzesha, kwiyima ibyo gufungura, navyo ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo ubwonko bwawe bushobore gukora neza. Ugomba gukora cyane, itegurire kunanirwa cyane. Niba ugomba gukora cyane, itegurire kunanirwa cyane. Si misi yose uzogomba gukora hama ngugire le réussite. Mugabo tugomba gukora nubwo biruko, kuko gukora ni itegeko.
yagize ati nta kintu kiva mu busa kiva mu ciyumviro. Umugore n'umugabo uyu munsi bafise abana Imana yahezagiye. Bajya abana ugiye kubiraba neza batanguranye n'iciyumviro. None baza kuresha ujya mukobwa si iciyumviro cyatanguye. Genda ureshe muravugana aremeye gusaba irembo dote mariage imbere yaho etat civile abantu baragiye kubana Karamata Imana irabahezagiye bashiduka bafise umwana mbere umwana avuga mu nyuma kabatera inkuru akaja ku ishure akabigihanga akamutegetse ariko ubwa mbere byavuye hehe in your idea mu ciyumviro niyo byazananye nuko rero bimeze iyo nyurabwenge ibashike mu bwenge uje witondera barya abantu bakurondera ari uko bagukeneye gusa uje witondera barya abantu urihe ubona buronka kanya ndagufitiye message kubera bagukeneye gusa abo bantu ujye ubitondera mu buzima bwawe n'abandi bantu ngomba gutwara umwanya kandi umwanya ndiko abuje gukora amafaranga urakoze William Shakespeare utubwiye bino bintu abantu bamwe batera imbere kubw'ivyaha bakoze ngo bandi nabo bakazamuka canke bagatunga kubw'ivyiza bakoze lo paradox ngo nuko bimeze mugabo batunze kubera ibibi nabo urumva kibi kiguma ari kibi nyene nuko ngo ibintu byose bishashagirana ngo ntabwo byamara inzahabu bisigure mugabo jenda niko abivuze ibintu byose tubona bibriya ngo ntibyamara inzahabu twitondere ico kintu mengo kirabriya imbere yacu hahandi naho nababwira yuko iyo ubonye ikintu kiryoheye amaso yawe uzugira n'ubwoba ku rundi ruhande kubera yuko gishobora kuviramwo inzeduka ibintu by'amayobera mu buzima bwawe kubera yuko byatanguye bishashagirana mu maso yawe. Yagize ati duhomba kubwo gutinya kugerageza. Abantrepreneur mwavyumvise warahombye mugantu ratangura wahombye kubera ko watinya kugerageza. Yagize ati witwikira amakosa wese bizorangira akozwe n'isoni. Bizorangira akozwe n'isoni ni bya bindi kumbure abarundi nabo babishize mu rurimo mu mwibutsa cyangwa mu mugani w'ikirundi ngo ngo igisuma ngo imisi yacu combien 40 jours ngo imisi 40 na William nabona ingene abivuze. Yaragize ati ubwiza butegwa n'amaso y'uraba. Ivyo mbona ko ari byiza sivyo wundi abona ko ari byiza bitegwa n'amaso yanje canke bivana n'icyo nshaka kubona. Yagize ati igihe ca zahabu kiri imbere yacu ntabwo kiri inyuma yacu. Ibihe byiza gusumba ntitubiraba inyuma yacu tubiraba hehe imbere yacu. Munkundire rero amajambo yavuzwe na kino gihangange uno sekuru w'icongereza William Shakespeare ndayagarukirize ngaha nibaza yuko aya majambo vy'ukuri ari amajambo y'inyurabwenge. Jewe ya majambo ntanyubatse gusa ahubwo aransakaye ansizemwe amakaro anzanyemwe amazi aranyubatse mu yandi majambo vy'ukuri aranyubatse kandi nibaza ko nawe aya majambo akubatse akugizo yundi muntu kubera yuko William Shakespeare yaravyitondeye. Duhurire rero hariya mu ntango z'umuvugizi TV nimba hari ijambo ryo bajyagucitse ariko nsubire ndagusabe muri kano kanya ugire subscribe nimba utarabikora kuko nibaza yuko ku mbuga zose uriko uraca ko ubona imbuga zose uri kurabona nta hantu na hamwe kurakura inyurabwenge nk'iyo iri kwica ku muvugizi TV kumwe na Kamahadi. Mugire rero umunsi mwiza ngayi wanyu murakoze. Inyurabwenge muhejeje kumviriza ikiganiro Inyurabwenge.